Hello abanywanyi ba ETBC-TV, uno munsi turi mu kiganiro kijanye n'utubazo two mwibarabara. Twahuye n'umuvukanyi ngaha nkaba nifuza ko tuganira. Cyambere abanze anyidondore, nitwa Bandega Mutama. Jewe nitwa Arno Irakoze. Arno Irakoze, turashobora kubaza utubazo dukeya tujanye n'ivy'igihugu. Bakibazo. Uyu munsi Burundi bwose tari ico turiko turibuka. Mbega twa dufise umunsi uyuhe? Umunsi yo kwikukira bw'ubumwe bw'Uburundi. Ukira mbega yo barinde yazanye intahe yo kwikukira. Umugano wa Rudoviko kwa Gasore. Bien, arabitoye. Wazanye intahe yo kwikukira no mugano wa Rudoviko kwa Gasore, mbega hari ryari? Hari muri 1960. Bien, hari muri 1960. Uno munsi hacimise ingahe? Imyaka 61. Murakoze cyane, murashoboye kubitora. Mbega ndashobora kubaza kandi kabazo kamwe? Akibazo. ETBC-TV murayizi? Aya, nayonze. ETBC-TV niyo TV twigeze dukorera ko ikorera ku mboga. Yaba rutoye ico kibazo waca uhabwa inote y'ibihumbi 5. Rero kutari yabone kuri TV ugende uyaboneshe, hanyuma hirya yejo twashaka guhurira mu barabara arigiye uzoca ugitombora ico kibazo. Nangora. Murakoze cyane. Hello bakunzi ba ETBC-TV. Uno munsi twaramutse tugendera muri zone Kamenge. Tugenda duca mu barabara tubaza utubazo dutandukanye. Hamwe abashobora gutwishura turaza kubahereza agashimwe k'inoti y'ibihumbi 5 uza gutora ibibazo 4. Hanyuma turabaza no kubuzima butandukanye bivanye n'ivyo umwe wese abariko arakora. Monsieur, murashobora kutubwira akazina kanyu? Ego jewe nitwa Ngabireyimana Eric. Ngabireyimana Eric, mwoshaka kutubwira mu kazi kanyu mwebona ibintu biko bigenda neza, nize n'abanyibona mu kazi ko kumwa, ni bubona akazi gashobora kubinziriza kabatunga wewe n'umuryango wawe ugashika kuvyo bifuza. Ego bivanye jewe n'akazi kiwanje nkora kikwafe. Nukuri jewe karantunze kandi kakongera kantungira n'umuryango. Ya Eric aratwemereye yuko akazi akora kamutunze kandi kamutungira n'umuryango, ni vyiza tugusavye kugira courage kuko ikintu ca mbere ni ugukunda akazi ukora. Mbega ako kazi washobora kutubwira muri make ivyo mukora ngaha ndani kugira ngo n'abantu ejo bashobora kubitura bakamenya ati twiture kwa Eric akora ibi nibi. Nukuri ngaha anye akazi mu kazi kanye sanzwe nkora ni saro mingise turasokoza tukadefiriza abamama tukamwa abantu b'abagabo. Yego mu bisanzwe akazi karagenda neza kandi umuntu bivaye no kuba umuntu agakora akitayeho karadufasha mu tuntu tundi karadutunze mu buzima busanzwe. Murakoze cyane, ico tubasaba no kugira courage kuko kirazira mu kugara akazi. None Monsieur Eric, ndashaka kubaza utubazo nka 3 canke 4 udutoye nkaza guhabwa 5. Nta kibazo mbaza. ETBC-TV isanzwe ikorera mu Kamenge. Eske oba usanzwe uyizi? Ya kibanza ikoreramo ntaco nzi muganda yumva kwibaho mugabo ikibanza ikoreramo ntaco nzi. Ya ikibanza ikoreramo ntaco nzi. Woba uri abone ku iyo TV naho utazi ikibanza ikoreramo? Ya ibibazo bibiri bya mbere biramunaniye. Okay, ntacyo reka tubandanye. Uno munsi dufise umunsi mukuru. Mbega umunsi mukuru n'uyuhe uri kubera mu ntara igiye? Umunsi mukuru. Umunsi mukuru nzi yuko dufise turi tariki imwe yuko indwi dufise umunsi mukuru wo kwikukira. Ariko uri kubera mu ntara ya Bujumbura kuri iki kibazo kiramunaniye. Ntacyo uno munsi tukurikirana kuri ETBC-TV, inyishu zose za kuzisangako. Murakoze cyane. Sawa. Hello banywanyi ba ETBC-TV. Uyu munsi twaramutse dutembera tubaza utubazo ku bantu bose baba mu Kamenge aho twagiye turaca. Ubu naho tugiye guhura n'umusore yitwa Nahimana George. Turashobora kubaza utubazo dukeya? Nta kibazo ni muduge kwijambo. Mbega ETBC-TV uba warusanzwe uyizi? Bo, ndabibona ku marezo sosiyo kuri Facebook. Uramaze kubona kuri Facebook? Uba uri abone kuri ETBC-TV?
ntabwo ndi abone. Ntabwo uri abone? Oya. Urafise Android? Oya, ubu nayo ofisi. Urashobora kuza kwiyabonesha ni wataha? Oya, no kuba ndayironse. Ndashobora kuza kuyabonesha kuko muri iyi minsi nta ofisi. Sawa. Ku kibazo tuko turabaza turafise amafaranga ngaha turabaza ibibazo 4 ubitoye tukaguha inoti y'ibihumbi 5. Uriteguye? Nta kibazo. Okay. Ikibazo ca mbere uno munsi turafise umunsi mukuru tuko turahimbaza. Mbega umunsi mukuru n'uyuwe? Umunsi mukuru wo baho twibuka intahe kwikukira ku Burundi. Aha, turamutse twibuka intahe kwikukira ku gihugu cy'u Burundi. Mbega uwazanye intahe kwikukira ninde? Ni Prince Ruwigwa Gasore. Hari ryari? Hari mu 1962 itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Mbega utubwira icivugo cy'uno munsi tuko twibuka intahe kwikukira ku gihugu cy'u Burundi? Icivugo mbo kubera ntafise telefone ibyo umukuru w'igihugu yashitse ko ntavyo nshobora kumenya. Ikibazo kirakuraniye kandi bitatu wari wabitoye harasigaye kabazo kamwe gusa kugira ngo tutane none ibihumbi 5 ariko ntaco niwaronka telefone ugenda ukurikirana uraza gusanga inyishu twadisize kuri ETBC-TV. Turabashimiye cyane. Sawa murakoze namwe.